Steve ndabaramukije ndabahaye n'ikaze mu kiganiro Santé Focus. Uyu munsi twifuje kuvugana ni iki gituma umuntu abura itiro. Kubura itiro biterwa n'iki? Duhora bishika rero umuntu akabura itiro mw'ijoro bivuye ku mpamvu zitandukanye, hamwe ko yoba yaryamye gose ku murango, kandi ko yagize ivyumviro vyinshi canke ko yoba agwaye. Ariko rero hari nabo bishika bakaribura, ugasanga kuronka itiro ni ikintu kimuhangayikishije, kimuteye ikibazo. None kubura itiro kenshi byoba biva kuki? Kenshi rero kubura itiro biva ku kuntu turyama nabi, ugasanga umuntu aguma ahindagura amasaha yo kuryama, canke umuntu arafise umubabaro urenze, canke afise agahinda, canke afise stress, canke afise ibindi bibazo bimuhangayikishije bituma agira ivyiyumviro vyinshi, bituma muri iryo joro adashobora kuronka itiro. Canke kudakora siporo navyo bene biravugwa ngo umuntu agorora umubiri umeze neza. N'ingwara zimwe zimwe usanga umuntu agendana ziya ngwara bita ngo maladie chronique, usanga ugendana nayo ikaba iri mu bituma ushobora kubura itiro. Canke rimwe ugasanga hariho imiti uri kurafata, muri ico gihe iyo miti ugasanga nayo iratuma umuntu atagira itiro ryinshi, nkuko mubizi ko hariho n'imiti bituma umuntu asinzira cane. Kenshi rero umuntu akunda kubura itiro uzomusangana ibi bimenyetso. Umva nyene ni wa muntu gusinzira bimugora, avyuka kenshi mw'ijoro. Tuvuze kuvyuka kenshi mw'ijoro ni wa muntu usanga nko mw'ijoro avyuka nka gatanu agakanguka agakanura, agasubira akaryama akarondera agatiro agasubira agakanura. Avyuka kenshi arushe kuko murumva ntiyaba yaryamye neza. Usanga ari wa muntu ku murango amaze kuvyuka bimugora gukora akazi kiwe neza, kubera urumva ararushe mu mutwe, afise stress yuko adasinzira neza, umutwe wiwe urarushe, ubwonko bwiwe burarushe, umubiri urarushe kumva nasinzira neza. Kandi ni wa muntu uzosanga kenshi akunda gukara bidafise n'impamvu bivuye, ugasanga akunda kuba afise ishavu ije, kandi ugasanga afise amaganya kubera yuko arazi yuko n'ubundi nubwo bwije aza guhava yongera kubura itiro kandi yari yifuza gusinzira nk'abandi. Uwo muntu rero iyo bimaze ko igihe kirekire, ugasanga aramaze igihe kinini yama ariko arabura itiro, usanga rimwe n'imyitwarire yiwe ihinduka, comportement ziwe ugasanga zirahinduka, kandi usanga ari wa muntu agoye nkuko twabivuze, usanga ashwana canke ashavura ataco bivuye, kandi nawene urumva abagowe abafise amaganya menshi, mbere akagira na depression irenze, yaramaze kwihebura, afise akabonge. Kuko umuntu adasinziriye ashobora kuba afise ibindi vyumviro vyinshi, ugasanga bimuzaniye no kwiyumvira n'ivya kera vyamubabaje n'ivya hehe, ugaca usanga agize akabonge. Ahandi bamwe bagaca baja mu nzoga canke mu biyayuramutwe kugira ngo barabe ko botorera umuti ikibazo cabo bafise. Ni bande none bakunda gukarirwa no kubura itiro? Kenshi abagore nibo babura itiro kenshi kurusha abagabo. Abagabo hariho n'ababura itiro, mugabo baravye ku biharuro urugero runini ni urw'abagore bakunda kubura itiro. Barashobora kuribura mu gihe c'ubutinyanka, bashobora kuribura mu gihe bibungenze, bashobora kugihe mu gihe amaze guca imvyaro, navyo nyene birashika. Ariko nkuko bashobora no kuribura namwe mu bindi bihe nkuko bishikira abandi, mugabo baravye basanga abagore bakunda kubura itiro kurusha abagabo. Namwe twavuga bafise ibibazo vy'ingwara bagendana, bamwe bafise za depression, za stress, bamwe bashobora kuba ari ku miti iriko iratuma babura itiro. N'abantu bageze mu zabukuru, abantu bageze mu zabukuru nabo nyene muramaze kubibona, kenshi bavuga ngo itiro ryaraheze, ugasanga rero ntagisinzira neza, asinzira akanya gato cane. Rero niwabura umuntu akunda kubura itiro, rondera akanya ko kuruhuka ku murango. Akanya ko kuruhuka utuma uruhuka umwanya mutoya, uruhurire umubiri, uruhurire umutwe. Nawe ufise ikibazo nawe kikubangamiye, gerageza kurondera nk'umugenzi woba wizeye, ushobora kuganira ivyo bibazo vyawe, ukumva ko yokuruhura, ukaruhuka mu mutwe,
kandi nawe ugerageze kwiyadabuta muri ibyo bibazo mu kubitorera inyishu, mu kubyirengagiza, mu kwihumuriza, mu kwihangana kugira ngo urabe yuko hari ico hinduka. Rero ukaba uri umuntu akunda kubitiro nk'inshuro zitatu canke zirenga mu ndwi imwe, urashobora kuja kwa muganga bakakurabira ko itoba ari imwe mu ngwara ziriko ziratuma ubura itiro canke udafise iyo depression canke udafise ikindi kibazo. Nibasanga urwaye bazokuvura, nibasanga utagwaye naho nyene bazogutekerera impanuro. Tumvise rero impamvu umuntu ashobora kubura itiro, tumenye ko twitwara kuko gusinzira biratuma umuntu umubiri uruhuka, biratuma ubwonko buruhuka, hama bukeye akongera gukora akazi kiwe, imirimo yiwe ya misi yose ameze neza. Abakoze kudukurikira.